abantu benshi barafise ama page Facebook ariko si bose bahembwa canke si bose baronka amafaranga kuri Facebook page zabo, sivyo? None niki gituma bamwe baronka amafaranga abandi ntibaronka amafaranga? So muri no video ngomba kubasigurira ibisabwa kugira ngo page ibe monetize. Nize ko muri kumuranyumva. Cyo tugusaba nuko ukora subscribe na partage na commentaire tubone ko turi kumwe, sivyo? So page Facebook niki canke ihembwa niki? Platform rero ya Facebook iri muri company ya Meta, okay? Nihemba page kubera ifise aba followers benshi. Iraba ibintu bikurikira. Iraba abantu baraba content zawe zo kuri iyo page content, sivyo? Ikaciraba ko ufise content ifasha abamamaza ushikira audience yawe, okay? Ivyo rero bisigura ko amafaranga uzo kuronka ava mu publicity. So rero tugiye kigira kabiri. Igice ca mbere cyari page ihembwa niki, sivyo? Igice ca kabiri niki? Nibihe bisabwa nyamukuru, nihe bintu nyamukuru bisabwa kugira ngo page Facebook ihembe. Donc even if naho office abantu benshi bagukurikirana, office audience niniya, ntibisigura ko uhembwa na Facebook. Hari abantu usanga bafise aba followers 100, 30, ama views bakubita ama views 200 ku munsi, 200 ariko ugasanga monetization barayibutse. Nibo bantu kenshi uriko babwiye monetization bakubwiye ati ivyo bintu n'ububeshe, sivyo? Cyangwa ugasanga bariko baracika intege kubera ko ivyo babona yuko umenga ivyo babwirwa sivyo. Kubara kwije amasaha, barakwije aba followers, none pourquoi tutahembwa, sivyo? So rero ngiye kubabwira ibintu nyamukuru bitanu ugiye kugira kandi uzocubona monetization ni wakosora ukabikorerako, okay? Icambere, page yawe igomba kuba iri mu mategeko ya Facebook. Aho hantu mucumve nukuvuga iki? Page yawe itegerezwa kudapostinga content z'abandi. Yuko urako content z'abandi ukapostinga ugabumva kaziki ku muntu cyangwa content ku wundi muntu ukapostinga, aho uri nyuma y'amategeko ya Facebook. Kabiri, gupostinga ibintu bibujijwe. Facebook irabuza ibintu bijanye by'amaraso, nk'umuntu wamufotoye yakomeretse donc amaraso menshi, sivyo? Canke ibintu vya sex, sivyo? Ivyo Facebook vraiment nimuhuza n'ibindi byinshi kubahiriza amategeko. Canke uburyo bwo kubesha system ya Facebook. Iyo ubesha system ya Facebook, aho ntuba wubahiriza amategeko ya Facebook. Iyo page irenza amategeko ntishobora kuja muri monetization. Naho wogera gute monetization nturonka. Ico cyari cyambere. Ica kabiri, ukeneye audience nyayo. Tukeneye aba followers benshi, ubone ngo nombre de followers, ngo haje ngo ndameze fresh, ngo ndakaze. Ukeneye audience nyayo, abantu banyabo, okay? Facebook iraba ibintu, okay? Abantu baraba video gushika iheze. Wa muntu akirika kuri video akayiraba video igahera. Ico ni cyambere. Ica kabiri, like, comment na share. Ujye umuntu araze content akayilikinga, akayikomanta ndetse akayipartage, uwo muntu aho Facebook iravuga ati uwo muntu ni wanyawe, donc audience nyayo, okay? Ica gatatu, abantu bagaruka kuri page. Wa muntu yaravye content ikamuryohera, akongera akagaruka kuraba content canke akongera kugaruka kuri page kuraba izindi content bo wakoze, sivyo? Aho page iravuga ati okay, iyi ni audience nyayo. Rero iyo engagement iri hejuru, page canke Facebook iravuga ati iyi page irafise agaciro, okay? Ico ni ca kabiri.
icya gatatu ukeneye views zihagije, views nyinshi. Ico ni ikintu cya gatatu. Kenshi baraba video urumva zirabwa cyane, iya video ifite ama views menshi ikarabwa bikwiye, video zirabwa cyane. Icya kabiri amasaha menshi, kuko umuntu niyafata umwanya kayiraba umwanya muremure, donc urumva ko nimba video yari imara nk'iminota 5 akayiraba nk'iminota 4 cyangwa 5 nyine akayikwiza, umva ati ni avantage, sivyo? Ibyo rero byerekana ko content yawe ibifise agaciro, donc audience yayiravye ari nyayo. Ico ni cyakangaye cya gatatu. Icakane ni content. Icya kabiri ni content yawe igomba kuba ari iyawe wowe nyine, apana gukopia content z'abandi ugiye kutereshaje content ya wundi ucizana ku posting iwawe, ni copy paste. Aho ndugu yangu, aho wapi, sivyo? Nukuvuga iki, video ya ukwiye nko kuri TikTok ntukayiposting kuri Facebook, sivyo? Kora video, fata telefone yawe cyangwa kamera, kora video, kora pisi vyiyumviro uvuga, kora ivyo vyiyumviro vyawe, then bigende neza, hanyuma uyiposting. Ivyiyumviro bifise ni vyinshi, rero video ukwiye kuri TikTok no. Sawa. Icya kabiri, music atari gwawe ntukayiposting. Ugasanga wakoze video ucugena muri background ya music ugiye gushamo umuziki wundi muntu, si vyiza. Donc muri wakoze umuziki, video ni yawe, warogise ijwi ryawe, mugabo background music background washizemo si yawe, donc ahurahanwa. Burya buntu wagiye wongeramo si gwawe, ahurahanwa. Gatatu, clip ukwenza ama TV, donc ubonye clip ukuye ku TV online kanaka urayizanye uyipostinzi wawe, si vyiza. Aho monetization ntuzoyibona. Muri make content yawe niyo ituma winjira muri monetization, niyo ituma winjira ahantu ushobora kuronka amafaranga, content ziwawe. Ico ni cyari cyakane. Cyambere ni page igomba kuba iri mu mategeko ya Facebook. Icya kabiri ukeneye audience nyayo, apana igitigiri cy'aba followers benshi. Icya gatatu ni uko ukeneye views zihagije. Icya kane ni uko content yawe donc igomba kuba ari yawe, content yiwawe, apana gutora content z'abandi. Okay? Icya gatanu arico cyanyuma ni page igomba kuba iri mu gihugu kiri eligible. Ahantu rero twebwe turi mu Burundi, reka tugende rero. Turi mu Burundi ntituraja mu bihugu byemerewe na monetization kuri Facebook canke YouTube. Okay? Ariko icyo ukora uhindura location. No ukene kumenya ukuntu bahindura location. Video twarayikoze, ja mu video turayishira muri description, uraza kubona, ja muri description uraza kubona link, hanyuma uje kuraba iyo video isigura ukuntu bahindura location ya page, sivyo? Ico cari icya gatanu. Donc kubera si ibihugu byose byemerewe byemerewe kwinjiza amafaranga kuri Facebook. Oya, hari ibihugu bimwe, ni ibihugu bike muri Afrika na cyane cyane, ni ibihugu bike byemewe na monetization. Ariko uhinduye location ibintu biragenda neza. Okay? Ico cari icya gatanu. Rero muri make page imaze kwemererwa guhembwa na Facebook, amafaranga aza kuvahe, sivyo? Amafaranga aza kuva mu publicity, ama ads. Muri make Facebook irashira ama ads cyangwa amatangazo muri content yawe, sivyo? Imaze kuyashira muri content yawe, hanyuma abamamaza nabo bakaca bariha amafaranga iyo publicity bashatse ko publiye izo publicity zabo bamamaza, bakaca bariha Facebook. Hanyuma Facebook nayo ikaciguhereza para yiwawe, kuko ikibanza gikuramo tax yabo, hanyuma nabo bakaca baguha ayasigaye, kuko amafaranga ava mu bantu bamamaza mu matangazo. Ujye muntu rero yamamaje arariha
nababwiye muri video iheruka ndababwiye ibintu vya CPM na RPM. Umuntu atavyumvise asubiri araba mu video twakoze abone CPM na RPM niho cutahura abamamaza ukuntu bariha. Ariko tuzobakorera n'indi video tubasigura ukuntu abamamaza bakeneye umuntu akeneye kwamamaza, tuzomusigura ukuntu intambwe kuyindi ahasha kugira ngo yamamaze ibintu vyiwe, sivyo? Rero ushaka rero ko page yawe yinjiza amafaranga, kurikiza ibi bintu ndakubwiye. Niba bikurikiza page yawe izohembwa, uzobona monetization. Kuko birabaje kuvunika ukubaka audience ugakuruka duza ba followers mugo kaguma wumva abandi umuntu usomvye aba followers nyine ngo yarose monetization. Ijo bintu biravuna serivubra, biravuna cyane. Muri make rero nk'umu content creator akoresha page ukwiye kumenya ibintu bitatu nyamukuru, sivyo? Kora content yawe bwite, content yawe utagenda gukopia ibintu by'abandi, utagenda kuzana ibintu by'abandi. Kora content yawe, nimba ari music background genda ukoresha muri studio bagukore aka music background ushira muri content zawe, sivyo? Ico ni tambe. Ica kabiri, wubake audience ya nyayo. Ntubone nyine ngo ugenda ubwira umuntu ngo follow. Niyakoze ko follow kuri page yawe kubera ko akunda ibintu ukora, yakoze follow kubera wabimwingingiye ko nguvu. Ahivyo ndako follow ukabone igitigi bigeze ku 100 mugabo ntagaruka kuza kuraba za content zawe. Rero kora content zawe ndetse wubake na audience ya nyayo, babantu bavuga ati uyu muntu turamushikiya turamuraba kuko aravuga ibintu bikenewe. Ico ni cyakabere, ubahiriza amategeko ya Facebook, amategeko ya platform mugageze mu yubahiriza. Niwa yubahiriza ntakabuza uzoronka monetization. Amafaranga rero aza inyuma y'ibikogwa, ntazo muri bya bishobisho byanyu mushaka ndonga monetization. Niwa wakora cyane ukubahiriza amategeko amafaranga azoza. Rero page ntihemba abantu igitigi cy'aba followers. Facebook ihemba content zifasha abantu, kandi na content zorohereza abamamaza gushikira audience yawe ndetse no kubahiriza amategeko ya Facebook. Mwari kumwe na Soliton. Nimba wakonze na tips, kora subscribe kuri Naso Star TV, utibagera partage na commentaire kugira ngo wamuronka inzino nyigisho za Facebook na YouTube. Mwarakoze cyane. Merci.